ndabaramukije mwabajene mwe mbona muberewe mushajije ariko urumva ndatanga ingene mwahuriye ngaha ariko nagoma ndababaze mubanze mwibwire abantu bariko baradukurikira hanyuma mpeze ndababaze ibibazo. Mahoro cyane, jewe nitwa Pierre Claver, benshi banzi izina rya Taichi. Hanyuma ubu ni mugenzi wanje ngiraza kubabwira akazina kiwe. Twe rero duhuriye ngaha, tuvuye mu birori biryoshye, mu birori vyiza, dusanzwe tuzinanye kera mu birori bitandukanye. Ngabo no munsi twahuriye ngaha mu vyiza twariko turiginana, ngira ngo zakuronka kanya ko kubibwira kanawe mbanza ndamuha akanya gatoya kugira ngo abibwire hama ibindi tuzaza kubibandanya. Mwakoze nanje nkuko twagiye kubivuga, nanje nitwa Muhoza Benitrezo. Yego Muhoza Benitrezo niko kazina kanje. Turi kumwe n'umugenzi yamaze kubivuga ko duhuye kugira tuduhego twari turyoherwa. Yego cyane tuzamugorora uno munsi. Turetse ibyo kuryoherwa muhuriye kuki kibahuza rwose muvuga muti iki kintu turagihuriyeko kandi si twe twenyene harimo n'abandi. Murakoze cyane, dusanzwe duhuriye mu mugwi munini witwa umugwi w'abiyumvanamwo, aho dusanzwe tuza turahura iyo umwanya dukundiye tukaryoherwa, tugasangira ivyiza, tugasangira n'ibindi byose bitari vyiza. Ngaba ahanini dusangira mu vyiza cyane cyane ivyo biduhuza, tukaryoherwa, tugafashanya hagati yacu, hanyuma tukabandanya n'ubuzima busanzwe. Murakoze. Ego abiyumvanamwo none ntaco mwongererako bavuze abiyumvanamwo wewe wumva iki? Ko yatubwiye ko abiyumvanamwo mugabo urumva dukeneye abantu bumve abiyumvanamwo ico arico. Abiyumvanamwo ni umugwi utari muto wabayeho wahuje urimo abantu benshi, harimo toute generation, harimo abana bato, harimo abari hagati na hagati, hariho n'abakuze, abavyeyi, abapapa n'abamama. Abiyumvanamwo nkuko nabivuze ni gukomeye, bahujwe no gufashanya. Dufise imigambi myinshi turagarukiranirako mu gihe cyo kwibarutsa, amariage, gufashanya imanza zitandukanye, no tukaryoherwa tukanezerwa mu buzima biba bikeneye naho nyene. Ego cyane nivyo navuga nonaho atuba yari yavuze neza namwongereyeko. Ngira ndamubaze ikibazo, umuntu atazi uwo mugwi awumviye ngaha nyene kuvyo muvuze, nagomba amwumvishe uwo muntu aca asaba nimero yinjiye mu uwo mugwi amwumvishe. Murakoze cyane, karibu cyane muri uwo mugwi, ntidukumira. Muri uwo mugwi turakira abantu bose bifuza kuryoherwa, tukaryoherwa hamwe, abantu bose bifuza ko tubandanya ubuzima buryoshye, tukabandaniriza hamwe, ata kintu kinini twiriwe turabasaba. Ushaka kwinjira nta kibazo na kimwe, uraza tukakwakira mu bandi, tukakubwira ibituranga, tukakubwira ngene turyoherwa, hamwe nawe ukaturyoherwamwo cyo kimwe natwe. Biroroshye cyane, ufata ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri numero 71 910 248, niyo na numero ya WhatsApp. Urazi kari buryo bushasha bwiza bunyaruka dusanzwe dukoresha, ukatubwira ko wifuza kwinjira, hanyuma tukahita tukwinjiza atari n'ikindi kinze gusabwa. Mwakoze. Mbega hariho imyaka nawe nagenda kubaze ko hariho imyaka musaba kugira umuntu yinjire, none n'abamineur barinjira babanza gusaba urusha abavyeyi canke abagore canke abakuze, abatama, ko mwe murabajene je mbona nimumbwire yuko hinjira abantu b'imyaka yose canke n'ibindi byose mushira imbere kugira umuntu yinjire. Murakoze cyane. Ibisabwa n'ivyakubwiye, ibisabwa kenshi nuko ubanza kuba watumenye, hama ukaza aho dukoranye. Cyo ikintu gikuru dukunze gukora, iyo twakoranye ukabimenya waciye ku mugenzi kanaka cyangwa umuntu cyangwa watwumvise handi hantu, umaze kuza hariho condition tuvuga ati ubanzuze tubone ko watwiyumvisemo nkuko tubikora. Ni gatatu tukabonana, gatatu kagerageza kubikunda, hama ukaturondera ukamenya aho turi, hama ukaza inshuro zitatu. Ikibazo rero wajije nagumanishe kinini ni cico imyaka vya minere. Nta maminere barimo
uretse abavyeyi bafise nk'abana ugasanga bashimye kuzanana nabo kwifatanya natwe mu gihe tuba twakoranye, ariko abaminere ntibaba barimo kuko hari ikintu tubagenga tutavuze nuko birasaba na cotisation, agakotisation gatoya katavuna kuko izo manza dukora uko gubona tugira birasaba uburyo. Uvuga abanyeshure barafisha amakotisation bagira, abakuze bakufisa akabuzi bafisha amakotisation bagira, niko rero nta baminere barimo, ariko abasigaye bakuze cyose bane bahawe ikaze kandi tuzobishimira nibashika. Nimba atari ako mwibikira canke mubikira baje wogira ko katubwira cotisation ingene ingana kugira ngo abariko baratumviriza bavyumve baze babizi, hanyuma bavuge bati turinjiye tuzi ivyo dusabwa. Yego cyane. Iyo cotisation tugira ni amafaranga 2,000 ku munyeshure ba universite, urumva kufata atabamine bari ku kwezi canke kwezi kumwe, hama na 5,000 ku bandi bafite bakora. Yego cyane. Hama urumva nayo mahera cyagaruka akaza kudufasha gufashanya hagati yacu kuja kwibarutsa, kuja gusangira umunezero no mu mitwe bwe yagize urubanza rwe neza cyangwa rw'inabi, nuko kuza duseruka nako bikadufasha kubikora kuri ubwo buryo. Nkawe twaganiriye kubera tugomba dusozere ikiganiro, mu majambo make n'akaka jambo wobwira abantu bariko baradukurikirana. Abantu bariko baradukurikirana kajambo nababwira nuko mu buzima dusanzwe tubayemwo dukeneye kuryoherwa, dukeneye kuba hamwe n'abandi. Rero nko muri umuryango wacu dusanzwe duhuriyemwo muri ibintu byiza n'ibindi bitari byiza dusanzwe duhuriramwo, twotera bukamo ko abandi bose abavyifuza abumva babishaka boza tugasangira ubuzima tukaryoherwa hamwe tukabandanya twiyumvanamwo. Murakoze. Nawe uvuga akajambo gatuma n'abantu bari bagikekeranya bashobora kuza bakinjira mu yimvanamwo. Bon, abiyumvanamwo turahaye ikaze n'umuryango wagutse ngo twavuye tuvuga turahaye ikaze wowe wese. Akajambo kanyuma nuko ni gushikira ikintu navuze, turabizi ubuzima burimo byinshi, ubuzima banzwe na byinshi, urirukanga ukamara byose urukanga. Iyo rero hageze ko uronka akaryo keza ko kuryoherwa, ko kubyina ugatambuka bakumwe n'abandi mukiyumvanamwo, navyo biba vyiza. Umva rero muraho kaze tuyumvanamwo, abiyumvanamwo imisi yose. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku ico kiganiro muduhaye. Nibaze yuko abariko baratwumviriza bumvise akamaro ko kuja mu mugwi w'abiyumvanamwo. Ejo mu gatondo mukabona mushaka kwinjira, murashaka kunshako canke zirya nimero bababwiye muheze muzandike. Murakoze cyane. Murakoze.